uramubona Fabulov agiye kuri programme yanjye usanga agiye kuri programme ya KDM man agiye kuri programme ya KDM maze tumusanga yara mbega ari wenyene ndo mugabo gaho uri wenyene umeze neza uragenda uraberewe jewe narazi jewe nta muntu duhana gahunda nuvize neza gufise gahunda yo mudada ngaho mu store baby ko irabo turekwa Brakunda kwambara amakofero bwa tubone mwana ufise ubuhanza amana mubaye na TV ya mbere yo kwambura ishapo cyambere niki akaboro yego sishobora kukibagira kubera kafisi bangijyana akanumuntu azokanyiba azwanyivye esprit yose nice Fabule vramaze gutunga umuduga bon basi reka ndakwereka ikintu kimwe cameraman egera imbere cameraman permis so rero iyi permis mfise goshaka kugira permis atamudugu Fabule varakunda kwidogira cyane yuko ukunda kucokora abandi ba rapper Fabule kandi biravuga yuko kandi ubishiramwo nyene uraririmba nyine ukanubishiramwo nyene nishavu nyene indani nyene biri no mu bituma wanashima bamwe marinje batanakwishura iyo badisinze bibaza ko ari uko bimeze canke ubivuga kwiki Godzilla Komi Dowina Dinga Josina Suburundi gusani kontina Rap zavina kuri Fabulov nakinya ni Kirundi siki Zambia muri game abatoto kwanyina muramwumva umwami wa vina mu Burundi dumwe mu barapa mbega harundi ndangira kuri beat niyo ndabafatira buratinya bwose ndabira nuzana ubwinyo nome navuga fyeto genovuna muracyari ubwana ibi isi bikora beshi kwisigira nawe gira numve murahumba nije ndabaganza mwese abarapa nimuze ndabahetize tize King on the beat mubaze ndabashira ku murongo mwese master. Yes, 1 bakunzi ba Isaac TV muri mana bari namwe aho muri hose ndazi yuko mubandanya mutahengeshanya mudashidikanya kuguma muri abiganiro byacu uno munsi ndi mukanyosha aha ni mukanyosha ndibaza muri aje hari amashambone bisozi juste murabona ibintu by'amapave urakora amapave marabara neza kugira kugwe fresh ibintu byose ni fresh terambere reba nariza nice okay mukanyesha rero naje guhakora iki naje kurondera uburinzi yitwa Fabulov mwara muntumye ndafise ibintu byinshi ngenda ndamubaze Fabulov ndafise ibintu byinshi ngenda ndamubaze duhere ku ndirimbo yiwe aheruka gusohora ariko kandi ku maskeno menshi ko aramuvugwako mbe waruzi umukunzi wa Fabulov umbebi umudemu basohoka na Fabulov atawuzi no munsi roza kumubona welcome nitumusangi wiwe no munsi ariko tuza kumusanga juste mukabare nyine mukabare je ngira ndamugwe mu mukabare nyine mukabare uko bigenda kose homboka cameraman uri tayari twagiye rero Juma Jux twagiye welcome ni hariya kwa vyisi juste kwa vyisi mucamuhabona bahazi barahazi come on uramubona Fabulov agiye kuri programme yanjye usanga agiye kuri programme ya KDM man agiye kuri programme ya KDM maze tumusanga yaraenda rero twambonye hari Fabulov mbonye hari Fabulov bigene neza Fabulov mbega ari wenyene ndo mugabo gaho uri wenyene Fabulov ubu waza active na Fabulov mtama bite umeze neza uragenda uraberewe sana tudakubonye juku waje non ça ni bien uko mwe ntaricara mani reka twicare Fabulov reka jewe nagane bibaza ati umutipe kumbura aje kuri gahunda arafise gahunda biratumwe joe biratumwe
gamwe muzamwikwije Babylove sanitize gato reka twisanitizinge ndazi yuko wewe bikugora jena nabigize wari wakaranga jena nabigize kweli wari wabigize he okay nganja wese ntugakure cyane nunga oya ni hafi nyene juste nice kabisa nabakunzi ba Active murabona twamubundi jena shimye ko namusangi baba ariko byanse kabisa ko baba haducanze rero abo tubaza bose ati Babylove baba hari imbwa mani ugiye bo guhitana ati reka nari nzi ko ufite gahunda ngaha ntaraza none jewe naraza jewe nta muntu duhana gahunda nuvize neza ko ufite gahunda y'ubudada ngaha umusto baby boss mane je ndumuniga vy'abadada si kenshi kweri nkunze kubimindisha mugabo ndi umuntu nkuko abandi arabantu sivyo mugabo je sindindiri umudada ngasi gusohoka mu kabare simpa ko ngo uri kumwe n'umudada ushaka gusohoka kubera wowe nyine ushaka gusohoka ariko je makuru narose nuko ngaha ari ufite gahunda kabisa y'umusto wewe gahuza mukabari uko nyine gahunda gusa kubera barabizi ko chaque dimanche mba ndi ngaha yanda hakunda kubera ama église murumva ko hari mihezagiro ya jewe ndakunze gusiba gusenga so rero bagera ama église kugira guma guhezagiro manegera nganye kimya ndo unga gusenga ryari uga muri sengero ryari muri église ryari tutabesha ni Zakari mu mpera za 2018 nuheruka yego slowish okay nice bakunzi ba Active je munyemerere iyi meza ndayegeze kwanza inyuma kugira takwaza tubone umumbati bahita mufupa ndazi muta aha wambara ngaha duri ngaha kirato samayira meshi nka idorari jana oya si meshi vraiment oya ibi nabiguze 120,000 yego vraiment si menshi 120,000 hanyuma ipantaro shopping wegiriye ipantaro sinaje nayiguze nayizaniwe n'umugenzi umusto cyangwa mu bro umugenzi gusa umugenzi okay hanyuma triko nayo sinchibuka amahera nayiguze kubera je ndagura nkashira mu nzu nkashira mu valise burya hajya amahereni uyambara kugira ubegwe canke uyambara kugira gusa kubera ari style amahereni ndayambara kubera ari style ariko mugabo na cyane ndu rapper ndu mu rapper donc ni kimwe mu biranga ba rapper kubera ko nimba vy'ukuri wowe uri umuganga utegerezwa kwambara nk'umuganga uri ku kazi nimba uri umujeshi utegerezwa kwambara tashi sivyo nanje rero ntegerezwa kwikomporta nk'umurapper birafise iyo vyazananye kugira ngo bashobore kwambara amaherena ni histoire ndende ariko mugabo ni kimwe muri comportement z'abarapper nimabona nambaye pocket down kubadida genda uragaze kunyuma kaza barabe pocket down kampo pocket down none pocket down ngaha ni boka iyi ni mboka iboneka cyane ni sengre uvuguze sengre utegeza kuraba yuko ari ndende cyane uvuga gura sengre ariyo yose no ni sengre zose mugabo hari hizo umuntu yambara indani ngani zo umuntu ashobora kwambara mugabo izi zose ni sengre umuntu ashobora kwambara zonyene kala prefere za Babylove ni kala iza black na white urazikunda sana cyane gose zirimo amabanga yawe ndazikunda kubera jewe ndi mu black ndi umuntu nirabura sawa rero iyo nambaye ikintu cyera kiratuma naka romva hanyuma iyo nirabura iyo nshatse kwirabura hose nambara ivyirabura kubera ko kala yirabura icyambere nambere murumva ico gisigura ikintu cirabura sigura twebwe abanyafrika urumva sawa hanyuma ivyera navyo tuvyambara kubera ko tuba dushaka kwerekana yuko icyambere nambere dufite isuku yaba bafite isuku kubera ko udafite isuku nta kintu ceraho kwambara hanyuma ikindi naco gisigura amahoro aha mu mutwe kwafe wikubitishije no munsi imeze gute ko iraba turekwa barakuda kwambara amakofero gatubone mwana ufite ubuhanza amana cyangwa ubuhanza bubwerekana ububosi nta buhanza afise kubera ko nibaza ikintu ni gaho mutu sengo arababaye no ni ibiboro bansize vy'ama produit bitera urya
iboro yishyize mu mutwe bica birarya umushatsi wiwe. Okay nice. Fabi Love ntukunda kwambara isaha kenshi tuguhuye si kenshi why? Bo si kenshi kubera ko je mu bisanzwe ndakunda ibintu vy'iki gangster sawa. Rero isaha ndayambara mugabo simbona ko ari ikintu urumva donc kiri muri mind sana numva umenga sinokwibagira. Amasaha uyitaho cyane? No ndayafise no ndayisize home ndayifise muga sinkunze kuvyibuka kenshi. Okay. Ya ndafise amasaha mugabo sinkunze kuyambara muze murama izindi interview ndakunze kuba ndayambara ariko mugabo sikinovuga ngo ndacibagiye nge bana ngo no. Okay sawa. Nariko ndaraba ya mudada nitwaje ngaha nitwari ari nk'abadada. Okay. Ashaka tumeko kwanza ivyanwa uno mugabo nani? Je we tumako je ngaha kugira twicare gusa. Ndazi kwaje muri gahunda muri appointment ntati. Naje kuri gahunda yo kugira. Telefone yawe iri? Telefone yawe iri? Ya phone yanje. Nkumubuze. Bro, ngenda kubaza. Irya mbere mbonye ngaha. Aho se baranze. Umustar kuzwe umustar mbere nje niho noera. Chaque dimanche mba ndinga. Iyindi minsi ndashaka kutaba ndinga mugabo dimanche mba ndinga. Okay sawa. Bro ngwaza gutume vyanwa. Sa mugire basi nashaka boneke muri kamera basi pembeni. Ushaka mugire shaka umenye vya tuvugane ngo nashaka boneke muri kamera umutipe. Bakunze baiza active yarase yuko aboreka muri kamera ariko uko biri kose ngeza kuraba ibintu agira tume nimba agira tume ka biye cyangwa agatume cyatubibona ntacyo man mubise none man ntacyo uko bigena kose amahera kwanza imbere ntacyo Juma ngana mufuko mufuko ari manga Kanda mufuko amahera arimwa uko angana. Ariyo menshi Aranga. Turarindira. Rega bicaye ku ntebe yanje muto. Fabi Love. Sawa nice. Safi. Stili ya ndafise icyo ndayishaka. Ndabona agatambara fresh. Baje wewe mukwambara impuzu urayigorora. Cyangwa kwambara gusa. Bon. Sinzi icyo ushatse kumbwira. Impuzu cyangwa impuzu like umupira cyangwa ipantaro. Sasa none izi pantaro zitegwa imirabuga man. Okay, Fabi Love kenshi shaka gusohoka muhira witaho iki sana. Ibintu ngira bituntu cyangwa umenye ibintu bibiri Fabi Love yitaho cyane shaka kuva avant yuko atarava muhira. Cyambere niki? Akaboro. Yego. Sishaka kukibagira. Kubera kafisi bangijyana. Akanumuntu azokanyiba azwanyivye esprit yose. Azwanyivye esprit. Hano ari umuti wawe? No sumuti no iyo ndakabonye ni nka kujya umuntu ashobora kuba afise igipupe maze kubona abadada kenshi yaryamye ahantu urasanga afise igipupe canke donc canke umuntu afise dog imbwa muhira nanje ikintu mba nicaye nk'ahantu kenshi kikama meditation nkumva kumenga ndi kumwe n'ikindi kintu kandi numva umenga sindi jenyene naka gatambara yasishobora kukibagira muze murana n'ama pictures yose mbafise agatambara niko bakubwiye yuko akugasize spizo yazihera oya sivyo bambwiye man sivyo bambwiye urugize fana jera ari yuko atari fana yo we nakabia nonunwa bia Tango radutinye kwera ari mu kiganiro. Bon, je nta bia noa. Mbe witumira wenyene kubera iki ari. Bia oya bon. Ni bashaka ni mutume mwese byo mushaka. Tume nta kibazo. Naje reka tubyihote twari ikiganiro. Okay, ikintu cyambere witaho. Cya kabiri ni chapeau. Yeah. Ni gakeve maje ntarabona wambaye chapeau. Ni gati. Mubaye na TV yambaye cyo kwambura chapeau. Merci beaucoup. Une exclusivité pe. Twakumenya Fabi Love amazina yiwe nyakuri ni Fabrice Shimirimana Fabrice. Shimirimana Fabrice, nice. Papa na mama bose bari home. Mama. Papa. Yaritavye Imana. Okay. Sawa. Twese urabona ni go rugendo. Nice. Fabi Love barakunda kuvuga ati ijwi ryawe kwanza tarabananya kwanza kiyago. Duheko amaflow gato ndafise ikintu cyagara ndakubaza kuri ijwi ryawe amatije muziki wawe. Urabona? Nkubu novuga yuko narimaze nk'ikintu novuga yuko kingana
3 semaines ntaririmba donc urashobora gusanga ijwi ryabaye deforme kuntu urashobora kumva ama master Master Godzilla, call me Dowina, Dinga Josina, Suburundi Gusani Kontina. Rap zavina kuri Fabi Love na kinyani kirundi siki Zambia muri game abatoto kwanyina muramwumva umwami wa vina mu Burundi dumwe mu barapa mbega harundi ndangira kuri beat niyo ndabafatira buratinya bwose ndabira ntuzana bwinyo nome navuga fyeto genovuna muracyari ubwana ibi isi bikora beshi kwisigira nawe gira numve murahumba nije ndabaganza mwese abarapa nimuze ndabahetize tize King on the beat mubaze ndabashira ku murongo mwese master suire mu pinge nzo kwa manito master igira ubu rappers maze nkabubamba yitumwami mu Burundi nije master yitumwami Fabela Dakesha uri master kabisa yeah really uri master yeah of course tuje kwata kujwi ryawe shaza kuri social media zawe ijwi ryawe uri hiki kugira ibananye ricungirwa neza bon cyambere ni travail nta kindi vraiment navuga ngo ndariha ni travail mugabo navuga yuko ndakora travail zikwiye donc jewe nk'umuntu kandi baze yuko bizoba bigoye umuntu azombona muri repetition hano ndazigirira nibaza ko benshi abombona boce bacika inkokora kuko travail nkora zirateranya ubwoba donc bo kwibaza bamwe ati mbega nico ituma ndirinda nta n'umusore abantu barigira babona fata video ndi muri travail donc ni ibintu usanga wo kwibaza mbega travail umuntu azikora kujya uco usanga rero benshi bacitse intege natwe dushaka yuko abaririmbyi baba benshi rero sishaka guca intege bamwe kuko bobona ati ni ibintu bigoye sawa Fabi Love ntukunda gukoresha social medias wari umuntu wa social medias for real why umakarorero gamani kubereki weruka postinga gya Instagram nino musi na postings ahubwo umuvuga Twitter niyo nakunze guposta cyane mugabo ahandi hose ndaposta video ni gaki usura video why wera master ni video genda kuzimo ni video nkiya cyane wanashima ni imwe sinzi bon urumva video mfise ni imwe ya ni ntaco wanze ya maramana naragerageza nisanzwe nivyo tuba dushaka misone nico nanifuza kugira ngo ushobore gukorana n'umuproducteur mu director nka general n'abandi batandukanye n'aba ba Kent P cyangwa n'abandi n'abantu baba bagusavye akanoti gakwiye sawa rero nariyegeranije n'ubu nivyo nifuza ko nokora video nziza ariko kugira sinkore video nyinshi vyaravuye no kubindi bintu kandi ubwa mbere nuko kwanza ubwanje je nashaka gukora video nziza hanyuma bwa kabiri naho ndaronka management ariko management isanga ifise ibindi vyiyumviro navuga yuko bidasa n'ivyo wawe donc bidasa n'ivyo wanje kuko ibintu vy'ama video meza bumva umenga siyo mind zabo sinzi ko batinya kudepensa sinzi so rero muri ico gihe vyarangotwesheje turaguma muri ivyo barampropose ama video ndayanka vraiment ndababwiye ati je mwe nizo video ntazo noshaka gukora vraiment ya munyuma rero niho maze kuvayo muri yo management ndashaka kwikorera video yiwanje ya ariyo ijya ntaco wanze so rero ubu muri iki gihe maze igihe ntariko ndakora ama video ntibibaze yuko ntariko ndabitegura nibarindire gatoye hari ibintu vyinshi umuntu ariko arategura nibaze ko muri uku kwezi kwa gatandatu imbere gato umuntu azobona bishasha bazobona impamvu Fabi Love hari ibintu byinshi ari yibitsemo Fabi Love n'umunyeshure cyangwa yarahejeje cyangwa imeze gute amashure ntahera ariko basi gisata ca mbere waragihejeje Humanité narahejeje okay ufite diplôme A2 fresh nice ibintu wicaye hasi wibuka ku ishuri nibiki ama situation wibukamo waciyemo uri ku ishuri ku ishuri ikintu nibuka gusa nuko nari umwana ntekereje ntashaka ko bamenya yuko ndi umuririmbyi sinigera nshaka ko bamenya ko ndi umuririmbyi ndibuka hari ahantu bita kuri ETB ibubanza ndibuka yuko ari umugenzi yakunda ibintu byo kuririmba cyane yari umugenzi w'iwanje mugabo je naramubujije yuko atokwigera avuga ahubwo ndataje umuntu yitwa DJ Zenobino ngira aravyibuka bimwe jewe
nani namubujije yuko atokwigera avuga yuko jewe ndumuririmbyi naravyirinda cyane gose wasanga ngendana abagenzi biwanje wasanga ari babandi abakizwa umwambare ripantarino nabona wasanga nigendana yabajya nta muntu w'umunoze umwana yerekana kara mutaunere je twagendana kubera naririnda ico kintu so mu nyuma rero umupeti niho sinzi ibintu babaye bariko baraharira hagati yabo umupeti rero acara babwira ati jewe rero naho muvuga yuko musumvya kuririmba ko ababire barabire nyene bashaka kwerekana ko bazi kuririmba cyane yari team ziya team batora ku mashure bakaza bararimbira abanyeshure naho umupeti rero avuga ati jewe naho munyereka ko muri abantu bahatari ndafise umuntu kandi yo basumvya kuririmba kure niyo je nta nakime narinzi wanashima twari ku school turi imbere y'intuze ibombo hano nyete ko turamesa impuzu yayo ni ibintu ubuzima bwo muri interna so baraje bamaze kuza hanyuma baraza ngo wa musani nuyu ngo icyo genda vyibuka yuko je sinarinzi n'ivyari ivyo mbwa mu nyuma ndateba ndumva ivyo bagamije ndumva ico vyavuyeko je ndababwira ati jewe sindi umusani sindi umuririmbyi ariko mugabo si vyiza yuko musuzugura uwo mubonye wese kwa ntimuwamuzi carico urumva mbwa mu nyuma harabaye ibintu birebire gushikaho mba obligé yo kubabwira toke tugene mu mvugirize beat ntaco hanyuma ndabagire gatoya mbwa gusa kwiyemera si vyiza ico genda vyibuka yuko nararirimbye ababire benshi yo kuri iryo shure baca barondera yuko ngo boza baraza nico itwaje nkunze kwita master kubera vyahere kuva kera donc baraza ngo ndabigishe ngo ndabigisha rap ndabigisha ibintu vya rap rero tutabeshanye umuntu wese mu bwana bwiyo muri histoire y'ubwana bwiyo arafise ibintu yagiye aracamwo bitandukanye byarashitse biramaze gushika cyane byarakubaye ko uramwiba amafaranga kugira uje kuri mu muziki cyangwa uje mu bindi bikorwa by'iwabo byarashitse uriba mere ego yareze gushika ufite tukira abapeti batoyi twarakunda kuraba amasinema vyandi vya Jackie Chan urabibona sasa rero mere yarakunda kubika uduhera hajya hanyuma mwiba nyene swat akantuma nk'ikintu nko kunuze kuri boutique acha mvuga yuko amafaranga yatakaye basi minos nari maze kuziga nyinshi ariko ivyo byose narabisabiye ikigongo vraiment umere yarakubabariye nice kabisa okay uni Fabilove rero umu master rapper Fabilove barakunda kwidogera cyane yuko ukunda kucokora abandi ba rapper Fabilove kandi biravuga yuko kandi ubishiramwo nyene uraririmba nyine ukanubishiramwo nyene nishavu nyene indani nyene biri no mu bituma barashima bamwe marinje batanakwishura iyo badisinze bibaza ko ari uko bimeze canke ubivuga kwiki kimwe mu bituma batanyishura nuko jewe chaque fois ndirimvye indirimbo ya izo bitama beef donc ndekwariza nka duza gushika kuri niveau ya nyuma aho ngeze ubuhinga rova ubuhinga bwanje bwose so rero iyo maze gushikana hariya kuri volume ya nyuma birabagora vraiment kuza kwishura bakoresheje volume zabaho zigera so ucu usanga rero bigoye bakavuga ati uko twishura ikintu kiza kudusubiza inyuma vomye ko tubiheba donc benshi nivyo vyama vyabaye hanyuma kandi jewe iyo ndagututse sindagutuka ibintu umuntu adashobora kubona ndagutuka ikintu urumva directement umuntu acabona aho nyene donc ndakumanza nkakumenya nkakwiga nkicara ahantu nkakumenya nyene uri wese hajya bajya bose ndirimba hajya mbandabaza ubuzima bwabo mbandabufise ngaha donc aho bavuka abavyeyi babo ibintu vyose byose mibereho yose mbandayifise ngaha so ngenda rero kukuririmba sinza kuvuga ngo urumva ngo nanje ngo ndatinyira ivyo uza kundirimba no we mba naguhaye ugo ruhusha uza kuririmba ivyo ushatse mugabo jewe nanje mba ndabifise vyinshi kandi ni nkuko naho twosohora indirimbo 10 twishurana uza gusanga nguma mfise vyinshi ndakuririmba rero okay nyuma yaho Alvin yaragusubije kandi yarakudisinze gafite aragutaginga neza ariko nta na kimwe wabivuze Alvin Smith yarakuririmbye yarakwishuye nico nagira mvuge ngiye kuri ico kintu cha Alvin kandi cyangaruka ku cyambere wambajije ntari bwishure kambanze nje kuri ico cha Alvin novuga yuko Alvin Smith yararirimbye arima nk'akazeze mugabo jewe musanzu jewe indirimbo shaka kwishura simwe nezijya oya ndashaka yuko basohora indirimbo ziri ku gwego gwiza
quand même manzi urabe ijya ndirimbo honye yaririmbye indirimbo ingana na 1 minute 30 secondes urumva ni kwiza na 2 minutes je nanje urumva sinza kwishura amasoneri no sinza kwishura indirimbo z'amasoneri kweri kweri mbijyani nka soneri egiye ni soneri kandi ikindi kintu nacu ugiye kuraba donc no ndamuboneye ndimwe umvirije ibintu yaririmbye jewe nanje mvuze ngo ndamwongere no ndamuboneye ariko urabona ko wowe yanakweretse yuko aragushoboye cyane kwitara video jewe ico nakunze nuko yashize ubwoba yanshimira n'aba Strogoff shimira n'abandi bose musanze yari challenge ntabwo kwari ugusharikana ntabwo kwari ikijya ni hip hop mbashaka yuko ndaza kukijako mbashaka yuko hip hop yo mu Burundi twanka kwama turiko turidoga misi yose wumva bamwe nga companies ngo ntadutumira no dutumira tudakreya idukreya nta kintu tuzana gituma hip hop iguma ivugwa nayo bituma hip hop iguma ivugwa nivyo nyene ntituririmba ibidukikije ntituririmba inkundo nisanzwe nivyo nyene akora ibyo kudisingana nivyo nyene ivyo nivyo bituma hip hop kwisi yose yevoriwa nivyo bituma hip hop ija muri circulation nivyo bituma hip hop nibampinyuza baragenda barabe kwisi yose niko bimeze hip hop ni kugira ishore gutera imbere bazana ikintu cha challenge ibintu vya dis donc ibintu vyo kudisinga so rero nituba tubigize ngo kwera umutima mubi wanashima bombgira akarorero k'abarapere bo baragwanye nta nahamwe donc bisigura ko yanyu ni kuri twebwe ni kuri micro bijya tuba two tubigira ko nyene joke nta mutima mubi bajya bakiri ku n'abagenzi aba Strogoff n'abagenzi tuba two tubigira ko joke ya abo bose n'abaririmbyi b'abarundi kandi nibaze yuko turi muri game kandi nibaze yuko dutegerezwa kuba turi ikintu kimwe sawa rero jewe sindirimba umuntu ngo kugira ngo ndamucinyize no mbashaka yuko ndamuvyura uko kukuvyura rero sinza ndakubwira ikintu ciza biyo byose wumva ngenda ku ma interview benshi baravyumvise ngenda ku ma radio mvuga ati nije ndumurapere je nyene mvuga ati jewe nta wundi murapere ahari mu Burundi biyo byose kwari kubacokoza kugira ngo donc bumvishavu bavyuke abanuze abafana babo bagire sino ndazi yuko hari abandi barapere benshi bahari ngaha mu Burundi naho tudakora bimwe muga naho hariho n'ababivanga mugabo ndemera yuko hari abandi barapere sawa bashoboye ego hariho n'abandi no nta unyiganza hari ico ndagiyakanye nta unyiganza uko ivyo bashoboye je ndabishoboye muga je ivyo bashoboye navyo bashoboye urumva so rero simba ndabigize ngo kubera ko ngo umutima mubi no bashaka ko tugira ukuwera komantera ati ibyo bintu by'amabifu mu vyihoze ndenda kunda kumana ama interview abakidumu utwana tuguma mu mabifu kuri wewe ntakikubwiye no kuraba neza yuko bifu ngo iteze imbere umuziki wa hip hop ndiko ndakibasiye ya hip hop ya ndiko ndavuga neza abo bakidumu suvuga ngo ndiko ndabakritika ashobora kuba yabivuze mu nzira zibiri ashobora kuba yabivuze mu nzira za kujya gusharikana kujya ajya naka ibiki nibiki kumuvuga nabi kugira gute donc akabavuga ziya beef mugabo ibi dusohora mu ndirimbo navyo nibaza ko hamwe yo bivuga ko na cyane mu gisata cya hip hop yobanza kegera abantu bakora hip hop hanyuma akababaza igituma bikora twe ntashari biba birimo nta gushwana nta umuzugira mubona umurapere n'uwundi bako barashwana cyangwa bako baragwana turabizi nivyo nyene urumva so rero Fabilove nta mutima mu bafise wanashiba genda umuntu ndi cool sana Hebane mwamuvizira Fabilove byinshi mwantumye nabishikanye yasiguye impamvu akubita beef sometimes abariko arabacokora kugira bigende neza cyane bwire nimero z'abaraperi ufite muri telefone yawe b'abaraperi abariri sha repertoire nini vraiment ni benshi cyane muri telefone yawe ego muri bose ndafise nimero zabo ya bajya bose wumva beef muri baguyaga ajya kuri kuguma mbaza amano umuntu kubera yuko nzi yuko mudacana waka wera bifu yanyu iri serious kabisa mubiriza nakubwira aho wicaye ntiyicara aho yicaye ntiwicara why nibaza ko jewe nta hantu namwe yoshobora kwicara je sindahicara mugabo we ashobora kuba tohicara sinzi ivyo maze kumva kenshi bakuda kuvuga ngo je yishizemo yuko jewe ngo ndumucokoranyi wiwe naramubabare sinzosubira kumucokora sinzosubira kubera narabonye arafise ubwoba jewe nawe yari kunyishura cyahagira gute nta yindi ndirimbo no muririmbiye mugabo gusa
abishizemo inzigo niho no muririmbira ariko mugabo jewe nari nabikoze kigame urumva nari nabikoze kigame kubera jewe ujya nta kintu na kimwe twigeze dupfa uwo mubaza ugenda umubaze ati mwe we na Fabilove mwafuye iki kubera narimvye indirimbo dog none ndirimvye indirimbo none ni bibi none we wabamaze kuririmba bose hamwe nabo boca bamwankavye ca bigenda gute urumva jewe nta ngorane ifise n'umuntu numwe yaje kubera nakubwiye je man ndumu gangster mu mutwe nta kintu kimvuruga icyo wanka umuntu yiyemera imbere yawe gusa nta bintu umuntu aza yiyemera no wiyemera wese wiyemera ku giti cyawe uriyemera nta kibazo uvuga ati abandi bose ngo ntabasumba ya mugabo twiyemere mu bikogwa pana kwiyemera ku majambo no tuyemere mu bikogwa so jewe rero ndashobora kwita master nkasohora indirimbo wumva ko ndi master vy'ukuri urumva mugabo nawe ugacuvuga ngo ndi king y'u Burundi ngo Rwanda Kenya mugabo usohora indirimbo y'uburofa y'uburobe urumva rero muri ico gihe wowe deja uri kuravugisha umunwa gusa mugabo atabikogwa ya uri kuribeshe okay sawa master yendi master waikuye WSPA Iga ni Eminem ya ni Gozira ya Eminem kubera iki watoye indirimbo y'abandi rero wewe nka master wiyemera nka master kubera utari gufata indirimbo yawe cyewe ndamaze gukora indirimbo nyinshi kandi ziri mu buhinga kandi bugoye ariko shuriba by'abandi by'abanyarwanda no sinivye reka ndabikubwira murazi indirimbo yitwa Kiwacu n'abarapere bangahe ngabo ishobora irape nk'ijya narimvye indirimbo yitwa Call Me muragenda mwumvize rap irimo narimvye indirimbo yitwa Umwana w'imuhira muragenda mwumvize indirimbo irimo no rap irimo narimvye indirimbo yitwa Maniga murumviriza harimo indirimbo nyinshi naririmvye kandi zirimo rap za Magonde za urumva zirimo rap kandi zigoye urumva ariko ijya nayigize kubera iki kuri no munota kandi nico nagambire ama medias yose nga mu Burundi misanzwe hajya ijya ndirimbo isohotse ikintu cyari kuba ubwa mbere aba journaliste kwanza bama media yose cyaba ma radio yose cyangwa ama TV yose bari kumposta akavuga ati wow big up turabonye umurundi nka kujya hari umuntu uzeye umukobwa yigeze kuririmba asubiramo Beyonce ndibuka ko amanuze yose ama media yose yaciye mu post na BBC sawa kubera ki Fabilove none batampostinze nico rero nico cyatumye nijya hacabaho mabifa mwamwe y'amaradiyo mwamwe ngo canke aba journaliste bamwe batashatse yuko bijya bintu indirimbo yanje master ijya hejuru kubera barabona ico kintu urumva ngiye ndababwira ikintu kimwe ntuze Eminem kuri no munota niwo muhapere wa mbere kwisi yose mushake mugenda mu birondere kuri ntuze kuri internet niwo muhapere wa mbere kwisi yose agira ubuhinga busumba abarapere bose bo kwisi yose Eminem hagasubira witwa Busta Rhymes donc Eminem ashobora kurapa mu mwanya mutoye masekonda make akavuza ibintu byinshi sana urumva Eminem no wambere hagasubira witwa Busta Rhymes hagasubira witwa Twister urumva Twister kera niwe yari wambere urumva n'abandi bakurikira ibaze rero niyo Fabilove agaca asubiramo ikintu cyakoze n'umurapere kwisi yose wambere urumva kwisi yose wambere sasa rero nico ikintu agenda babwira ikintu cya mbere cyari kuba ubwa mbere bari kuvuga ati Fabilove vraiment ntagashimwe abarundi bacu babeze gute abarundi bacu babeze ukuntu so rero je kintu agira mvuge ijya ndirimbo yarayikoze Gozira yita Gozira ntuze Eminem kubera ko we yabona yuko ivyo akora kameme ni Gozira urumva hanyuma aba bamwe mu arasubiramo manuze macana niyo shaka na kubirimba no mu cyongereza kujya nyene yo ndabishaka ariko menje hari ibintu nagenda modifya gatoyi hari utuntu tumwe tuwe muri couple ya nyuma na couple ya kabiri aho tunagenda modifya muga yo ndabishaka na guterwa kujya nyene a 100% kubera ko ni ikintu nashase kwerekana muri Afrika mbaye uwa mbere shoboye kugishobora nta muntu ashobora gusubiramo Eminem muri bajya baririmbyi bose tuzi rero ikintu cyari kuba bari kuvuga ati Fabilove uratweretse vraiment kuri master ariko icyabaye bihutiye kuja ku lakini haina shida ndio hivyo okay nice kabisa urabona rero twari kumena Fabilove mu guherahiza kabisa kugira dusozere ikiyago cyacu Fabilove YouTube yari kirinjiza amafaranga canke bado
ni socre Fabi Love aratumenye ntacu no Inoti yinjira ari. no sinshobora kucishura Iracyari free. ico kibazo sinshobora kucishura kubera igitwana nashobora kucishura gifise mu minwe na team yanje dukorana urumva rero muri kino gihe sinshobora kwishura ico kibazo Fabi Love uramaze gutunga umuduga bo iyo ufotora nkiza niho wari kwerekana ngena sino kugira imodoka kutagira imodoka urayifise kabisa ndinga bon basi reka ndakwereka ikintu kimwe cameraman egera imbere cameraman permis so rero iyi permis mfise ego shaka kugira permis atamuduga ufise oya sino gira permis jata modoka mfise mu biki urafise umuduga wawuguze marque ya reka tubandanye yindi case my god uramaze kurugita ku mustar uramaze kurugita ku mustar ego uramaze kurugita gute hari habaye muri points ibiri bwa mbere nuko nk'iyo musokana n'umukobwa hari ukuntu family y'umukobwa usanga umenga ntikwizeye hari ukuntu usanga umenga donc uri umuntu w'umuvayo ana bijya bintu tugira twebwe babona umenga uri umuntu wa rumogi oruke twebwe nta tabitunwa nta n'inzoga tunwa urumva uramaze kubura demo kubera ivyo nyene no so kubura demo ahubwo no kusanga naho muba muri kumwe mugabo usanga menga nta confiance ihaba ipfiye ya menga nta hantu bizoshika swate ngo uravangana uragira gute donc wa posting utuntu bakabona directement yuko uri umuntu utari serieux urumva ico ni cyambere hamisha kabiri naco vyerekeye akazi agashobora kuronka akazi kanaka mugabo akavuga ngo no iri zina ngo umuntu ngo umusani ngo yoza kutwicira ibintu vya mwene uko ivyo ndabivuze muri rusangi benshi vyama vyabashikiye niho rero usanga umuntu ari kararogreta avuga ati mbega kwera kinabaye muririmvyi mugabo sino ndi fier navyo kubera ni don sinavyinjiyemo ngo kubera ngo ni ibintu vyagakuku no navyinjiyemo kugira ngo nshoboye guteza imbere Burundi bwacu hanyuma kandi nanje binteza imbere Fabi Love nukunda featuring why gute ukunda kuririmbana n'abandi baririmba si kenshi kabisa indirimbo bavuga ya featuring kubahamagara cyangwa bo bampamagara wewe kubahamagara kubahamagara nuko turaronka bagikunda en fait je ntubona ama featuring je ndayakunda harimo plans zanje zo gukorana ama featuring ubu ndashima kuba ndiko ndabona abaririmbyi bariko baragwira mu Burundi kandi bazi kuririmba cyane bariho nibaza ko tuzogena turazikora mugabo hariho imyaka nabona umenga vraiment n'ukuri abo nkeneye ntabo ndiko ndabona nice kabisa tori kubera Fabi Love habuje tumenya imyaka yawe hari ico bitwaye imyaka yanje ntayo nshobora kuvuga kubera ko narayivuze kenshi utayitrishije hagenye nayo nshobora kuvuga okay sawa uramaze kubaza mu rukundo I think mbabazwa je kiretse uwo maze guheba nta mukobwa arameba kwere yego vraiment kubera bon je ndakundana kandi ndakunda bien ndakunda bien naho nigira ngo mu gangster bike no ndi umuntu ndi romantique mugabo bifise umwanya wavyo ndi muri ivyo urabona ko ndi muri ivyo mugana ari muri ivyo vraiment uramburaho wambonye kuri uyu mwanya tumenye ko uri single cyangwa utari single birafasha uri single ndamufise niwe ariko yatevye kuza ndakeye jewe nta mukobwa ngaduhuriraho aba mu Burundi basi chaque fois nje ngaha nta bakobwa je dusokanira ngaha jewe yose dusokanira n'abakobwa hariho mugabo ahamba ndumwe muri hotel niho banweraga amazi Wala umetisha. Turagubera Fabi Love ndagushimiye. Bon nanje ndagushimiye Isaac. Okay. Wakoze kandi nibaza ko nirya mbere ijya kabiri. Nubwa mbere. Ni bwa mbere. So ndashimye ko mwashoye kuza. Twaze neza. Mwavuganye n'umuraperi mwiza cyane. Kandi nibaze yuko vuba nzobereka ikintu gikorwa gishasha. Ngiye kubereka igikorwa gishasha yaba ari video yaba ari indirimbo n'umuduga wewe tubone n'inzu bona kibazo
Nice. uzobibona nta kibazo. Mu bantu navuga ati barapera ariko baronka kanoti keza biraboneka Fabio ahagaze neza nta taxi yurira nta numamura n'amaguru muzo mufotorera hama mu ndukira ifoto. Uzombona vraiment azamfotore kweli. N'amaguru azamfotore vraiment. Azamfotore kweli. Babo uko bizuri? Bon, ndashimira Imana. Je nitwa nshimira Imana Fabrice. Sawa. Ndashimira Imana uko mbayeho kose si byinshi ariko kandi si bike sindi muri babande bavuga ngo turagowe twamaturi ko turafukamira ama companies bashatse bazoza bashatse bareke twebwe turizunze sawa kuko nubundi ivyo du promoting abijya bintu vyabo vy'ama companies nitwe twobishikanye kure kusumba rero iyo batabishaka batabona imbere sasa twe mafu usazi ukora iki jewe tureka n'umuziki non, ibindi vyo vie privée ça va mu taximen oya vraiment mais ndafise abagenzi b'aba taximen kandi ni ubuzima nk'ubundi cyagumenya ivyuko izo ni akazi wasitokora basi ndira umuntu zose je no zikora uzondonkira akazi azampamagare je ndogakora ya nta kazi mfise mugabo ndafise ibindi nkora vya pembera uzigira ko ufise akazi nice kabisa my name is a classic turi kumena Fabio nagira nyine kumu stress agato urabona utubazo twishigira bigende neza bana Juma Jux wakoze cyane behind the camera jewe rero no papa jere gatugumene tuyaga ibindi hama umudemu niyaza cyatwatsa kandi kamera kandi bushasha aho mbahombo kataje basanga mubujije wa umupapa wende umudemu tuvu umudemu wawe gaze ndakubwira jewe kuvaho vyakabereye ntakweretse uwo tugendana nawo ufa gutora wumvise Monica mwizi nice kabisa bana merci beaucoup Lokinene chapelale subscribe like na share kwa kuri nyene tubigira itibagira kwikingira coronavirus corona na covid-19 itondekano riri mani jivyo navyunzi je ndabibona uko nyene mbona vyitwa kujya nyene imbaze rega bane wewe urikurambaza ibintu by'ubuganga kandi je nari umuganga bana merci beaucoup bye Wewe bari cyane hewe ntabwo warutse ndabibariwe umva ni mugisha mu company yatugwita mu cyagakura cyitwa amahoro concert aho naho ni kumusubira yidi kufisa ikenda musiki 12 ngo hazu bari bandi nabandi hewe cyagihanganye mu gutweza nka Ismail Gasore comedian hamwe na cyagihanganye mareresi nka mugisha kunziwagiye na Isaac Classic Ali Ibn Daud hamwe na Ali Munawara mu ntara makamba none kwigira ni kwagusa umve ni kwagusa ukutse na mari 200 umwana nawe ni igihumbi gusa hewe ndayafise hewe yarukubira itike bataragutanga nini nakabijya karahari Aisha Foundation izo biri hajya mu gutanga ifashanyo ku batishoboye n'abapfakazi yumbe